n'icegeranyo kivuga amezi 3 ya mbere y'umwaka kigiye gushikirizwa igihe tugira tumare ayandi mezi 3 y'umwaka akurikira, ucabumva yuko ibyo twavuze ko turabamwo bitarabisa n'ibyo bari kwashikiriza ko icegeranyo. Hanyuma ikindi nuko tubona ico cegeranyo uko gishikirizwa kose ibijanye n'ubutunzi biguma bigeranye abarundi muri iki gihe, uravye iby'ibiciro ingene biguma bimeze, aho ibintu byose byaduze, biduga n'ibiribwa, ibitungura, amavuta, imbaho, ibintu byose uragenda ugasanga bigeze ku rugero rudasanzwe, bitera bivuna abarundi. Ubwo kuduga rero guhera uko usanga ifaranga ry'agaciro riguma ribuze, ku buryo ivyinjira byose usanga byinjira ku ifaranga ryaduze cane ry'agaciro, ibindi navyo kubera vyakenye bitusanga igiciro kiduze, ugasanga mikuru abarundi ariko arabingana byifata mu muravyo nk'ivy'ibitoro ingene bigenda, ugasanga abantu amatsiko yo kwiyunguruza biri mu maduga, ugasanga abantu bapakirwa nk'indagara ata amategeko akurikijwe, ivyo byose bari nk'ingaruka. Ibiciro by'ibinyobwa vya Bralirwa ugasanga biriko biramurengera kubera ibira bitakwiye. Nico gituma rero BRB inganye nkuru y'igihugu yogerageza igafata umuntu c'amafaranga y'agaciro, uko berekana ko amafaranga ari mu bubiko muri ayo mezi 3 ya mbere bariyongera gatoya akava ku 3 agashika ku kwezi kurenga gatoyi. Nukuraba rero yuko utwo duke twose twiyongereje twokoreshwa neza, ivy'igitoro bikava mu nzira. N'ubu turemeza neza yuko ikurejwe amafaranga y'agaciro muri BRB ishobora kuba bitagenda neza, kuko nta cegeranyo gisohoka kingana amafaranga akoreshwa, usanga umengo bikorera kurerwa mu gifuri, hanyuma usanga n'ayo mafaranga areka akora bitari bikenewe. Rero ku bijanye no ku rwego rwo hejuru, leta iri kubona izi ngorane mu by'ubutunzi turimo, umukuru w'igihugu ari hejuru y'inzego agafata ingingo zikomeye, bibaye ngombwa na leta kuyihindura biri mu burenganzira bwiwe, mu gihe ashobora kuvuga ati reka dushireho leta y'abandi bantu bashobora kuzana imigambi mishasha, amaraso mashasha, ibintu bishasha. Nko muri parseme turabona icihuta leta yotegura umugambi w'igihugu wo gutsimbataza intwari ibereye no kurwanya igiturire, strategie nationale de bonne gouvernance de contre la corruption. Uwo mugambi ugiyeho wowe kurerekana intumbero leta gukoresha kugira ifasha abakamo kubigize ndaza ariko baranga ikibari igihugu basahura atacamira bakadutesha urubwa. Aho rero n'abafasha urundi bose bakizera ko batuti leta irafasha ingamba ubutegura uwo mugambi ubugira werekana ibigira bihindurwe mu mategeko, mu ngene inzego zikora, mu kurwanya kudana, mu kwigisha abantu, mu gutanga inzira nshasha. Ibyo rero birashobora gutuma bavuga bati iyi leta irahagurutse, kuko ibintu by'intwari ibereye n'urwanya igiturire ni ibintu biriko biratiremera igihugu ko iminsi igenda bizotuma atakwicizera. Tugatsa n'akamushiranganje bubiri ubw'imigenderanire no gufashanya mu by'ubutunzi n'umushiranganje w'icega ca leta, rero gushira mu ngiro amahinduka yose atuma gutuma amafaranga ya leta byizerwa. Nta muntu ashobora guha amafaranga, nta muntu azokwemera ko ushoboye ibintu babona ugisesagura udakorera mu muco, amahera akorera mu mugwi w'abantu mukabika abantu. Ivyo nta muntu n'umwe ashobora kubikora, hanyuma turi kuyahomba kubera tusabuwe n'abandi, akongera agahomba kubera ateza ubw'igihugu ntagire usubira kucinjizamwo imitari.